ndabashimiye bivuye ku mutima, ndaryohewe cyane. Ni ukuri ndabasabiye Imana yo mu ijuru mpora ndirimbira ibampera umugisha. Sinzi ukuntu nobagaragariza ukuntu ndyohewe, ariko ndaza kubyumvira neza saa sita y'ijoro mu ijoro ndyamye. Niho hantu nkunda kuronka umwanya ukwiye, ibintu byose nabihejeje mfashe umwanya wo kwiyumvira, nibwo nza kugarukana ubwenge inyuma nimvira ukuntu byagenze. Ndababwiza ukuri ndaza kurira ndabizi. Yesu ashimwe cyane. Munyemerere nk'uko mwanyemereye mugashika muri iki kibanza mwese muje kugira ngo muntere iteka nkiri munteye, abashoboye gushika ngaha munyumve nanjye ngira icyo ndababwiye kindi ku mutima. Cyane cyane ikoresha umwanya na Starboy, na wakera. Munyemerere kuba mwashitse ngaha mumve ikindi ku mutima nk'uko mwanteye iteka nanjye mukaza kunkorera ibirori nk'ibi. Hama icambere na mbere ibintu nza kuvuga biza kuba bivuye ku mutima, gusa ni ibintu bisa n'ivyo umuntu aba ariko ararota, kubera navyutse mu gitondo abantu biwanje bahafi kuva ejo nguma mbona bambaza porogaramu z'umunsi mfise uyu munsi, baguma bambaza, ariko byari bigoye kugira ngo ushobore kwiyumvira ngo hari ikintu bagutegure, kubera nta anniversaire mfise muri kuno kwezi, nta n'ikintu na kimwe nariko ndategura. Nkibaza no kumbaza gusa bisanzwe, gusa ikintu kimwe niri uyu munsi numva hari ukuntu meze, niyumva nkaho ari ikintu kiza kuba. Ivete nawe ndabimubwira ndamanije hari ukuntu niyumva numva umenga hari ikintu kiza kumbako, kandi gusa namuyani gishobora kuba atari ciza ukuntu niyumva mu mubiri, ariko ndashimye Imana kubera nsanze ikintu cyagomba kumba ko ari ciza kandi ciza cyane. Sinzi ukuntu nobagaragariza ukuntu ndyohewe, ariko ndaza kubyumvira neza saa sita y'ijoro mu ijoro ndyamye. Niho hantu nkunda kuronka umwanya ukwiye, ibintu byose nabihejeje mfashe umwanya wo kwiyumvira, nibwo nza kugarukana ubwenge inyuma nimvira ukuntu byagenze. Ndababwiza ukuri ndaza kurira ndabizi, kubera niho nza kuba ndose umwanya wo kubyumvira ndabibemo neza, mbonye ukuntu byagenze. Ndaryohewe cyane cyane. Muri isi umuntu agira abantu babi baba bari mu ruhande rwiwe, ariko mu bantu babi umuntu ntashobora kubura abantu bamukunda, abantu bamufise ku mutima, abantu bahora bifuza kumubona anezerewe, bahora bifuza iterambere ryabo. Kandi abo bantu iyo baje mu buzima bwacu batuma ibintu byacu byoroha. Abo ni mwebwe ndabafise. Ndabashimira rero Coach Ndeka, ndabashimira rero ku mutima w'urukundo. Ibaze kuba mwicara ngaha, harimo umuntu w'umupapa akuze, harimo abamama bubatse, harimo umupapa hariya, harimo abanyeshure, mukicara mukavuga muti turagomba gutegura ikintu dukoreye surprise Alvera, jewe Alvera. Hano umuntu aca yicara akibaza ese jewe ndi iki, ku buryo abantu bashobora kwicara bagategura ikintu nk'iki kubera jewe. Ndabashimiye bivuye ku mutima, ndaryohewe cyane. Ni ukuri ndabasabiye Imana yo mu ijuru mpora ndirimbira ibampera umugisha. Mumbabarire. Impamvu ndize si yindi, ni kubera ko mbonye umubyeyi ankunda yamasengera buri munsi, ndetse anamfata nk'umwana wiwe.
niwe nari mbonye yinjiye ngaha niyo mpamvu nkora ya Mosfati nawe sinari nzi ko aza kuza ngaha yari yambwiye ko uno munsi baza kunsohokana ariko sinari nzi ibyo ari byo. Ni ukuri ndabashimiye, Imana ibahezagire, Imana izobajyane mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Aburahamu yizeye Uhoraho, Imana ibimuharura ko nko kugororoka. Nanjye kubw'iki gikorwa mu nkoreye uyu munsi ni ukuri ndasaba Imana ngo ibibaharure ko nko kugororoka, ibahezagire. Umuntu wese aho yakuye kugira ngo ushobore kunezerwa, Imana ihamusubiriza inshuro 7, imuha ibirengeye ibyo yampaye. Byonyine n'uwagize umutima wo kunyiyumvirako, Imana ibimuhezagirire. Kumva yo kwicara uwateye intambwe nubwo atakintu yoba yakoze agashika ngaha, akemera gushika ngaha ku bwacu, ni ukuri Imana imuhezagire cyane, imuhe umugisha mwinshi. Kumbure nanjye shobora kutazoronka ikintu ndabitura kubera ibyo munkoreye, ariko Imana izobibiture kandi izibibahezagire. Murakoze cyane.